Amahoro barundi bene wacu muba muri Australia ni Samuel ndayiragije umurongozi wanyu Diaspora ndundi yunze ubumwe kandi ibikorwa ndabazana ijambo ndababwira yuko ivyo twumvikanye n'abarongozi batandukanye basanzwe baronga abarundi mu ico gihugu ko ku munsi wa gatandatu tariki 19 kwezi kwa kane mwaka 2025 muzoba muramutswa indongozi nshasha muzoba mwitore mwebwe nyene ubwanyu. Ebi ndabigize kubera ko harabariko barakekeranya yuko iryo sango ryahindutse canke ritazoba. Isango ni ryari ndi nyene. Jewe nyene ubwanje nzoba nahishikiye kugira ngo nshigikire ico gikorwa nongere nganire namwe kubijanye n'indinganizo nshasha ya Diaspora ndundi dufise no munsi. Murabizi neza ko turi mu rugamba rwo kwiyubaka, rwo kwikomeza kugira ngo tugerageze nk'abarundi baba hanze tuba umuntu umwe tugira ico dutera mu iterambere ry'igihugu. Kanatsinda murabizi yuko haheze hafi amezi indwi dutangwa ico gikorwa cyo kugerageza kugira ngo mwishireho uburongozi muhuriye ko mwese. Rero narumvise abariko barabwira abandi yuko ico gikorwa kitakikibaye, iyo nkuru siyo. Itarike 19 muzokwishiraho indongozi. Mwibuke neza yuko ivyo turiko turakora harabo binezera, hari nabo bibabaza. Abababara ni babandi bamye biyitaba barongoye mutabatoye. Abababara ni babandi baryoherwa n'akajagari, abababara ni babandi badakunda ubumwe kandi iyo muri ko murashwana canke mutatanye bo barabikamisha. Nimuze rero nk'abarundi muharanira iterambere, mwe mushaka ko tugira uburongozi kugira ngo mureke kuba nk'ubusimbira hamwe, mugira abarongozi mwitoreye kandi mushobore guhuza imitima n'ivyiyumviro kugira ngo murabire hamwe kazoza kanyu kabana banyu naki gihugu catwibarutse. Isango rero ni iryo nyene musidukane niyo nka mwese kugira ngo mwitore ndongozi. Ndabibutsa neza yuko umurundi wese abishaka arashobora kwitoza, ariko abazotora n'abarongozi mu bisata bitandukanye by'ubuzima abarundi basanzwe babayeho ngaho muri Australia. Ndavuga barongoye abandi mu madini, mashira hamwe, mu migwi itandukanye, mu maclub n'ibindi bisata bitandukanye ko mwabonye mu iryo tangazo. Uwogira ikibazo rero yo turondera kugira ngo tumuhe umuco. Tuzohurira twese muri Adelaide, amatora azotangura isaha 7 kugera isaha 10. Inyuma y'isaha 10 abarundi bose baba muri Adelaide n'abandi bazoba babishoboye bazoca bongera bahure inzo ndongozi zatowe kugira ngo baganire ibizoba bigiye gukurikira, maze biginane barabe ingene abandi barundi bavuye hirya no hino bosangira. Indinganizo niyo Imana ibahezagire, tuzosubira ku munsi wa gatandatu 19. Diaspora da Senzira!